wanjye yari yaramaze kugenda kera muri CNDD-FDD abitangaza ari yari either bamuhaye ibitugu kwaha cyangwa batayimuhaye kugira ngo ashimishe abo yari asanze. Aranavuga ati noneho niba muri kugira ngo ndi no gutinya muzanshikirize inzego ngewe muzinshikirize tujye mu butungane nibimpama nzahanwe. Aba ariko avuga mu by'ukuri umuntu avuze iyo point ushobora kumuha ukuri nibura 50% kubera ko ntabwo aragera imbere y'ubutungane. Nubwo twese tumutera amabuye ariko ndatinya ko niyi CNDD-FDD ishobora gukoresha umuvugizi we mu rwego rwo kwikiza agatorwasa bakamusiga icyasha kugira ngo atazabona hatarabukira agumane nabo kuko ari umupoza wabo. Ibyo rero nkababaza nti ibi bintu byo muhamyute nk'abarundi babibayemo mukongera mugahamyute nk'abanyamurenge babibayemo yuko agatorwasa ari we wabyisha. Ese mushingira wari wisha abanyamurenge mushingira kuri iryo jambo uriya mugabo yavuze cyangwa hari ibindi bimenyetso bihari? Murakoze. urakoze muhire. murashobora kumpa nariko ndaribwa ngo ngira nkwishure twese ni kumwe. Reka tangura ntawe urya inka nyeneyo ndabakurikira. ego umbabarire Emmanuel, nagira mpera kuri ico ca nyuma uvuga uti uyu muntu ko yavuze ko vyavuzwe donc ko yavuze ati abanyamurenge barakoreweho nyabwoko mu Gatumba, ariko jewe umuvugizi yabivuze yari yaramaze kuja muri CNDD. Icambere nta CNDD nta Parpehutu nta senere nta FNL. Abo bantu bafise amayeri yo kwihindagura amazina nka kurya ugira ekipe ya football igiye gukina mu karere kanaka ikagenda yambaye imayo ya vert, isubiye gukina mu karere canke ihuye na ekipe yindi ikambara mayo ya bleu, ariko icandiko kikaguma ari ca kindi ya ekipe ikaguma yitwa kwa kundi. Abo bantu bose ni Parpehutu bafise meme ideologie, bisigura yuko Rwasa en personne canke n'abari mu muhari wiwe nta kintu bapfuye na CNDD n'umunsi warimwe, ntaco bapfa. Rwasa akina umukino wo kuba opposa wa CNDD kuko yari Rwasa ni sekuru ni se wa CNDD kuko bose bahoze mu citwa Parpehutu. Ku batari abarundi mwaba mutabizi canke abakiri bato, tugifise umugambwe umwe witwa Ipona, abantu bose bari muri wo ari aba Parpehutu ari aba Frodebu, ari byo byahindutse CNDD, byose byari mu kintu citwa Iprona. Haragera igihe rero ngo c'imigambwe myinshi baraza baritandukanya bati wewe gumayo gume witwa Iprona, ariko naho tuza guhurira hari inyuma tukavuga vya Parpehutu. Uravuga Iprona ya Michel Micombero? Iprona y'u Burundi bwose ahubwo kuko niwo mugambwe wa mbere wabayeho mu Burundi. Oya ni yaruwi rwa gasore ni washaka na nyene yeshinga n'abantu. Umuntu wa mbere mu gitabo mfite bavuga yuko Michel Micombero ari we wagikoze bwa ni no ninde ni Mwambutsa? Who is this? The first president? Ntuga gatonya sindumu n'abazungu bakizanye. Komeza sobanurire mbyumve. Reka tuzogire space kwiga kahise ku Burundi ayo turi ku kibazo ca Fokode n'amanyanga yayo. S'il vous plaît ntimudusambaze kabisa, ariko nibaza ko bareko barakwishura kibazo wajije Maxime. Reka nyenurugo abandanya duhijamba abandi. Ego nariko ndamutomorera umuhire kugira yumva ati none uyu muntu ko avuga ko uwemeye icaha yari yaramaze kuva muri Parpehutu akaja muri CNDD, uyu muntu ntimwava musanga avuga ukuri donc ataco yagirizwa. Ivyo birumvikana ku muntu atari umurundi canke atavyitayeho, ariko kuba vyitayeho nta CNDD nta Parpehutu ni ikintu kimwe. Iyo biza kuba iyo CNDD iza ku butegetsi ntibandanye kwica nk'uko Parpehutu yica abantu imbere yuko CNDD iza ku butegetsi, twari kuvuga ati abantu ntaco bapfana, ariko bakora bimwe. Umukuru wa CNDD nibaza ko ari
sinzi ko ari umukuru w'umugambwe yavuze ati mbega none burya Rwasa ko ico twaharanira ko twari kumwe usanga ico twaharanira ari kimwe kuko atoza tukigumanira ivyo urumva ko ndabivuze nabo barabivuze kuko niko tubizi n'abarundi donc kugira ndakubwire nti Rwasa ivyagirizwa Rwasa ko yishe abanyamurenge yari asanzwe abikora n'imbere y'uko tugira imigambwe myinshi yakorera mu kinyegero ku mabarabara mu mihana abanywanyi biwe akabarungika kwica abantu yarabibandanije gushika tugira imigambwe myinshi arabibandanya gushikaho uwo mugambwe wiwe Parpehutu uvyari yindi yitwa Frodebu bikavyara CNDD FDD uwo munsi naho ifise n'umuhungu wayo w'imbonera kure no kuvuga ko abo bantu bose bakora bimwe rero ivyo bijya byo mu Gatumba bavyagirizwa bose ku murongo na cane cane indongozi z'iyo mihari kuko nta murundi yavuye mu nziwe atari muri iyo mihari ngo avuga ati jewe rero hageze ko bajya mu Munyamurenge ngenda kubaturira harya kuko sindabashaka ari umurundi ku gatwe kiwe ngo yitwe ngo nuko ari umuhutu canke uwundi wari wese yokora bijya bintu vyihonya bwoko nta vyabaye yabanje guca muri iyo mihari wumvise Parpehutu CNDD niho babanza guca n'ahandi umuntu ku gatwe kiwe nta numwe turabona bikora ico nkaba ndakikwishuye ikindi naco wari wabajije ndacibagiye kubera naciye kure bon n'abatutsi baje muri tukikwibutse reka ndacishure yakibajejeyo okay kijya cyo atabatutsi baja muri kite reka ndagisubiremo watanze akarorero k'umuntu sinigwa ndamusubiramwo mugabo hariho ikintu bita consistance twebwe igituma tubazi ni kubera tubiga kuri periode de temps turamara umwanya turiko turabiga turaba imvugo kwijana n'ingiro kuko arashobora kuza muri Kongo akavuga yuko abatutsi bo muri Kongo ariko bakora igihonya bwoko yashika mu Burundi akavuga ko abarundi bicanye atahonya bwoko ryabaye urumva hari amajambo urumva nabo baciye ubwenge naho bigishwa na kiti kabategura karabacamwo cyane kandi rimwe hari bigora kunyegeza biva kuri ivyo abarimwo yari muri space ya Rwasa acashigikira Rwasa urumva Rwasa nawe n'umugenocidere yaza muri Kongo agashigikira M23 donc rimwe haravuga ni erega mwe muri infiltre hari naho babaza bafite objectif ko infiltra ari kitiri kire infiltra M23 kuko namwebwe muri M23 uravye uruhara rw'ababirigi bariko barakora muri Kongo bariko barabagwanya murabona ibiriko biraba turabibona twese nitubinyegeza urumva sindiko ndabigisha ingene ibintu bikogwa ibintu byo gushaka kwinjiramwo kugira bamenye ingene mukora n'ibiki ntibibuze birakogwa mugabo ico no kumenyesha yuko jewe kubwanje umuntu azovuga ati genda umututsi kandi nkorera kiti azaza bidusigurire neza mugabo azonda kubitwumvisha kuko burya twebwe dukorera ku mafe ingiro ukuvuga n'amajambo uvuga n'ivyo ukora overtime kuva imyaka la consistance nuko bagira negationisme gufovya nta mututsi yabonye ibintu byo mu 1993 ibihumbi 300 birenga vyicwa bunyamaswa batera mu nzuza bani muri toilette yoza kuvuga batahonya bwo kujyabaye uwo muntu je nimba ari umututsi araseruka gahaza kudisigurira mugabo adaserutse naho nuko yatazwa ari umututsi kuko urumva bo kera barabigize iyo narrative harimo leta yarabigizemo uruhara mugabo aho tugeze kubera twabifashe tukabifata mu minwe tukavuga tuti ibi bintu bitegeza gutorerwa inyishu ama raporo ya Nations Unies n'abanyamahanga Commission des Nations Unies abanyamahanga igizwe n'abanyamahanga baraje mu Burundi bagira amatoza barasura raporo SBAR 1996/682 none wowe uri umututsi abanyamahanga bakaza kukubwira ko wakorewe ihonya bwo ugacuva ngo jewe ngo sivyo ni ibintu bitarabaho ku isi ni ibintu bitabaho ku isi hamwe les victimes ari bo banka bo nyene mugabo le fait que les bourreaux bihita ba victime ivyo biri muri ntuzeye mu bintu vy'amagenocide byose byama bihari
ababuho barita aba victime canke aba victime bakabita ababuho. Ivyo oyi birakogwa mugabo wumva biba biriko bikogwa n'ababuho nabo baba bari kumwe. Nico gituma niyo kipe nyene. Donc ibindi navyo jewe urumva kubera nkunda kubivugira ngaha nukuri jewe ndemeye iyo challenge umuntu azokwita ari umututsi akaza avuga ko ahaka niho nyabwoko bijya bintu vyabaye iyo raporo yasose abanyamahanga baje kuvyemeza ko bitabaye cyangwa avuga yuko 66 ataho nyabwoko byabaye byakorewe abatutsi 72 itabaye 98 Ntega n'Imarangara nibaza bakabisigura ngaha bakavyemeza nimbara abatutsi tuzoheza tuvyumvirize mugabo abandi babihakana jewe mbona ko atari abatutsi naho ngejeje sinzi ko nishuye neza ikibazo cyawe urakoze kugira ndagukomplete gatoyi sintebe Muhira ashaka kumenya ati mbega muri kite donc niki umuntu araba kugira amenya tuyura ari muri kite canke nikihe kintu umuntu akora kugira yinjire muri iyo kite hariho abaja muri kite batabizi basanze bavyungukamwo bakagumayo hariho abaja muri kite babizi bakanabikorera rwose kugira kite ikore neza kuko kite nabo bantu bose bafasha iyo systeme yo kuzibira ko umututsi atokoma induru canke atogira ikintu ajejwe na kimwe mu gihugu kugira ngo yicwa ahoze n'amakungu ntabimenye ntaronke n'aho avugira ico nico bita kite ni ukuvuga urwo runani rw'abantu ruca mu mamedia rugaca mu association bakagerageza ko uwuzoseruka azoba ari wa wundi atazoreka iryo jambo ngo umututsi risohoke ryitwa ko rivugwa riti tabariza umuntu uwo ni waba ari kite nuko bayikora bakoresha ni nk'ibyangombwa bikwiye byo kugira uzibire ugire icyo bita ugire ikintu bita filtre donc ufiltre urabaza kubona uriko urafiltra ikintu kiri mu mazi ugashira ico bita akayungiro ugira uko ushoboye kose kugira ngo ako kayungiro ntikareke kimwe udashaka ko gikorokera muri ico kintu uriko uraronderamwo ibiri filtre donc bimeze neza kite nuko ikora irazibira ni nk'urukuta izibiza kugira ngo ibikorerwa abatutsi ntibimenyekane bonyene ntibanabimenye ntibanabivuge murakoze urakoze ziri ku nama Muhira abajije ibibazo numva umenga ni ibibazo bikomeye iyo uvuze ngo manongera ko akantu gato iyo uvuze ngo urumva ngo Rwasa ngo igihe babimubaza ngo yabishuye yuko ngo urumva ngo si jewe ngo nabikoze ngo jewe nari muri ngo nuwundi yabikoze ngo ujya muvugizi wanje ariwe Metusera bavuga ati yakorana n'abandi ntibutse ikintu kimwe à l'époque yari leta ya Frodebu iri au pouvoir sivyo hanyuma Muhire wewe uno munsi jewe nogenda nkica abantu Murenge nkaca mvuga ngo ni Muhire yantumye make no sense kugira ngo wemere kugira umuvugizi akuvugira ivyo udashaka wewe nyene ntubivuguruze ukaza kubivuguruza uno munsi mu myaka ingahe burya bwicanyi bwarabaye inyuma yaho barishe erega naho reka tuvuge ko mwebwe base abanyamurenge byitwa ngo mwumvikanye na Rwasa ntaco yabakoreye twebwe nk'abarundi dufise ivyo tumubaza hari ubwicanyi bwinshi bwabaye sinzi ko wumvise ikambi igiye ari impande ya aeroport ivyo bayikoreye sinzi ko wumvise ivya Titanic sinzi ko wamenye amakuru y'abamama abagore basambanije ruguru bakabica donc nukuvuga ko ikibazo Rwasa afise ntagifitaniye namwe mwenyene oya natwe nk'abarundi dufise ivyo tumubaza uvuze uti ikindi kintu uvuze uvuga uti sinzi umuntu wavuze uravuga uti kubera iki abo bantu bashira muri kite kandi baza bakagera je te défie yuko abo bantu wavuze uno musi ashobora kuza agakondana Pacifique nini nahazwe akamubwira ati Pacifique hagarika guherekeza Rwasa ngo atware kijya gihugu kuko uno musi ikibazo dufise mu Burundi niki CNDD-FDD twese tuyihurizaho n'abajenosideri sivyo n'abantu badakwiye gutwara kijya gihugu kuko badukoreye amabi atagira uko angana nk'abarundi
barishe barivye igihugu baraviyoye donc gushika uno munsi n'abantu kandi bakiririmba ngo tera inda bakeba bavyara imbonerakure ni ibintu biteye isoni badukoreye mugabo kugira ngo turonke iyo etat de droit bavuga la société civile iriko iravuga none wewe wokura CNDD kugira uhashire Rwasa uwo rero Rwasa bagaca bamuherekeza na Frodebu yagirizwa ihonyabwoko ryo mu 1993 ngo izo nizo option zonyene zibiri abarundi dufise uno munsi parti au pouvoir ni CNDD-FDD n'abagénocidaires de l'autre côté opposition vyitwa ngo niyo ifise inguvu ngo ni ya Rwasa iyo opposition bose bakayihurirako les médias bose bagaherekeza Rwasa parti d'opposition zihari zitavuga rumwe na CNDD zikaja inyuma ya Rwasa société civile ikaja inyuma ya Rwasa nuko ndiko mvuga ngo société civile yose mugabo c'est quelques associations zirimo muri société civile quelques organisations naho ikibazo c'abarundi kiri ikibazo dufise nico ntushobora kumbwira ngo ugomba ukuri umugenosidere umuramplase n'uwundi mugenosidere kubera hariho abo vyaranje n'abantu badakeneye ko tuvuga la justice n'abantu badakeneye kubona uburundi bwavuye mu bibazo turimo et la plupart des fois ils sont connectés avec ces génocidaires et je te défie guhamagara no musi Teddy ukamubwira uti Teddy vuga unegure Pacifique umubazi gituma aguma aherekezwa aguma aherekeza abagenosidere Rwasa akisanga ari muri Senarede irimo na Frodebu Minani yahamagaye abantu ngo inivo n'ugutwe donc je numva naho nogeza ariko ni ibibazo bikomeye cyane iyo turi ngaha turiko tuvuga duti bose ni bamwe n'abagenosidere kit itegerezwa kuva inyuma y'abo bantu nimba batari connecté ikarondera un état de droit itarimwe abagenosidere nico gituma turi ngaha sino nyimba bavuga bati reka dukure CNDD dutware Red Tabara nkuko mubibona ati sinduhije no wazogifata canke Rwasa bose ni bamwe ntaho tuzoba tugiye ntaho tuzoba tuvuye donc nyimba ari iyo ka abarundi reka tube turaguma mu buhungiro ntiturababara umunsi twababaye tuzomenya ico gukora tuzovuga duti nta Rwasa nta CNDD nta sinduhije tumenye ico gukora murakoze urakoze ko hostess n'umuja kuri izo nyishu n'umuco utanze nuze muhire nimba kiri ngaha yorindira turaza kumwishyura kuri ico kintu ca kite kuko kimaze iminsi kivugwa d'abord si jambo ry'ikirundi si jambo ry'igifaransa ni jambo ry'icongereza hariho abantu benshi bamaze iminsi batubaza ico rivuga hanyuma reka duhe ijambo abandi nabo nyine n'abantu bakurikiranye Manuel numvise ko ashaka kwishura muhire araza kuza mu kanya reka tubane duhe ijambo kugira ntitumurenganye ubuntu yari umutumire mu bandi yagize icyo avuga kare reka tumuha kandi kanya hanyuma havuye ubuntu acakwikira se Nyamwiza nawe nyene yasabye ijambo kuva kare hanyuma duce duhe ijambo abandi badugije ukuboko murakoze ubuntu you have the floor. Murakoze cyane murakoze nariko ndumviriza alo ntunyumva oya turabumva turabumva cyane rwose nariko ndavuga nti murakoze cyane murakoze kuma ijambo mbwa reka ngire ko ntavyibagiye ko ari umuntu sinzi ko ari muhire sinibuka wariko arabivuga ariko aravuga ngo vyoshoboka yuko Rwasa ashobora kuba yari batari bakiri kumwe n'umuporte parole wiwe nagenda mwibutse yuko Rwasa atigeze abibeshuza yari afise ubushobozi bwose bwo kubibeshuza mugabo ntavyo yigeze avuga iyo bibavyo yari kubibeshuza akavuga ati uwo muntu je turi kumwe ntaco ivyo bintu sinzi yabikuye nabage yifasha ka porte parole yaravuze ukuri kwamye aremanga igitero aravuga ati abantu bapfuye ntiyari abantu nsimpunzi barabagwanyi mugabo fesonte tumugani uraho barabonye ko harimwo abana abagore bari impunzi karema abantu bari mu mashitingi y'impunzi ivyo vyarabonetse kandi bibaye atari vyo ntigeze je simeza ko yoba yarigeze abura aho yovugira uruvugiro nta platform yavuze bivugirako sinovuga ngo je ndamugwanya nk'umuntu nta wenzi vraiment nta wenzi mugabo iyo declaration revendication niko babivuga sinzi ingene babivuga mu Kirundi
vyarabaye revendiqué par le porte-parole wa FNL Parpehutu biraca no ku maradiyo arabivuga kabisa ko aremanga igitero revendication ni ukuvuga kwemanga yego yaremanze igitero kabisa kandi uwo muntu yari ahari yari kuvuga ati jewe ibintu yavuze je ntituri kumwe nawe sinzi ivyo arivyo canke muri iyi myaka yose iheze ntiyigeze abura umwanya wo kubivuga de toute façon ntawe yigeze abura nashatse gusa gushaka vraiment iyo point kuri uwo yibajiye ngo harimwo kwihenda nivyo umuntu ariko aramuvugira none ntiyama ari kuri micro ko atarabivuga basi erega abarundi bashonje ukuri yo nabivuga ntavyo aravuga nuko iko tubimuvugira canke tukamuvugira ivyo atavuze kandi ntavyo aravuga ico cari ca mbere ica kabiri naco hari ukuntu mugabo aciye abikosora muba muvuga ngo société civile si abantu si umuntu canke une seule organisation nivyo harabaye Hame, iyo nari mfise ikibazo kuri ico kintu unyemereye umunota umwe yego kuri ico kibazo kuri ikibazo ca société civile igituma nakivuze gutyo nuko mu Burundi hari ama organisation menshi sivyo hari simbona ingene bivuga mu Kirundi hari ama association menshi hanyuma ari muri société civile sivyo amashirahamwe merci amashirahamwe menshi ari muri ico twita ngo société civile sivyo ariko ni kubera iki tubona ico bahurikiyemwo citwa FOSC twarabonye kuri page yabo ingene bandika ngo FOSC ngo il représenta plus de 200 combien associations hanyuma ziri muri société civile hanyuma niyo ibi bintu biriko biravugwa igihe bariko barapfovya ihonyabwoko rikorerwa abatutsi igihe bariko bashaka kugarukana Rwasa igihe bariko bashaka gukorana na Senahed ari imboneka rimwe ubona abantu vyitwa ngo baharanira agateka kazina muntu bafise urunani bahuriramwo n'amaparti génocidaire ni ukuvuga izo warumvise ivyabereye Liège aho Minani yari ahari aho uwuvugira Rwasa yari ahari ugasanga mwebwe mufise ayo ma association ayo mashirahamwe muhurira mu bintu vyitwa ngo urunani muhuriyemwo n'abagénocidaire nico gituma abantu bipoza condition none kubera iki ayo mashirahamwe twumva ngo ahurikiye muri FOSC adahaguruka akavuga ati jewe ndavavanuye n'aba kubera ivyo barimwo ntibiduhesha icubahiro n'ibintu tubona ko nta butungane buzovamwo bitazoduha iramuka ry'abarundi reka ndabivuga uko ni kubera iki ayo mashirahamwe adahaguruka akavuga ati ibintu twe ntiturimo kandi bakavuga bati mwese muhurikiye mu kintu citwa ngo FOSC nta na rimwe ivuga ngo itere ivyatsi ibi turiko turabona est-ce que Pacifique si wabatwara mwese urakoze oya nukuri sivyo bon c'est vraiment ni bimwe twako turavuga kare urumva ubuntu nuko iyo bavuze abamugaye Pacifique ni wavuga iyo bavuze abagore bafashwe ku nguvu iyo bavuze abafunzwe iyo bagize gute ni Pacifique avuga ariko muri ico kintu ca FOSC harimwo amashirahamwe menshi cane ishirahamwe ryose rifise ico rijejwe ico riraba ariko ntibahaguruka ngo bavuge bati no jewe sinkirimwe kuko nasanze bakorana n'abagénocidaire naguhaye exemple biva kuki kubera ki abarundi aujourd'hui nous sommes devenus des amnésiques tutabona ikibi ngo tukidenonce twitandukanye n'ikibi biva kuki urakoze bon urabona space bari kenshi ikiganiro kimara amasaha 2 canke 3 canke 4 hariho donc ama development ntashobora kujamwo muri uyu mwanya ubu nyene ubimbarije ngo ndabishobore mugabo ngiye nce ku masonga hejuru premièrement FOSC naho si yitwa société civile FOSC ni ishirahamwe mu yandi mashirahamwe la différence ihari nuko FOSC harimwo ihurikiye nk'amashirahamwe menshi mwe muracamwumvaga ntitukumva umuntu yariciyemwo désolé donc ni ukuvuga yuko na FOCODE iri mamwe ya FOSC muri FOSC ni ishirahamwe nk'izindi mugabo yagize amahirwe yo kuba ifise amashirahamwe menshi
ahurikiye muri ryo. Hama harabaye ikintu bita jewe sinzi ukuntu nocita romo, sinzi ko mfise uburenganzira bwo kuyikoresha muga kimeze nka corruption. Kimeze nka corruption gute? Nukuvuga ko à un certain moment, il s'est fait que FOSC supplante ayandi ma organisation yose muga il y a d'autres plein d'organisations qui sont là i Burundi. Hariho amashirahamwe menshi cane ahari kandi aharanira agateka kazina muntu mugabo hariho imwe vyari vyiza ko haba platform canke ihuriro ry'amashirahamwe rivugira benshi canke riri hamwe kugira ngo rigire ijwi rishika kure, vyari vyiza cane musanzwe nta kibi kirimwo ubiravye neza. Ariko Mugabo biza ngenda kuba kubaze ubuntu nibaza ko FOSC atarishira hamwe n'urunani rw'amashira hamwe hamafokode nimwe urunani muri aya rw'amashirahamwe. reka Ego. tubitandukanye ishira hamwe n'urunani rw'amashira hamwe hanyuma Mugabo bafise amategeko ayigenga nka kurya kwishira hamwe. reka Parce que nsubire les mbaze membres nanje ni ukuvuga ko fokode iri muri fox namba ari fox namba ari fox Fosk FOSC ego n'urunani ni nka kurya wovuga ngo EAC je ne sais pas n'urunani rurimwo amashirahamwe. Deja ntushobora kuja muri FOSC utatwara ishirahamwe. Ntihajamwo abantu kugira ngo byoroshye hajamwo amashirahamwe. kugira ngo ni nka kurya senarede yari isanzwe ihagarariye imigambwe runaka, iyo senarede isohoye itangazo bikitwa ngo ni ya migambwe ivugiye hamwe muga bigasohokera muri senarede. C'est comme ça FOSC yakinga n'urunani ruba rurimwo mugabo hakaba harimo condition, hariho condition ndindira gato. ni ukuvuga mfete fokode ni membre wa FOSC. FOSC ni membre wa FOSC. Yes, good. Ivyo ko bakorera mu bantu byarigeze gushika huko utwara ishirahamwe FOCODE yigeze kuba atwara FOSC. Ni ukuvuga yuko ni umuntu mugabo yaserukiye iryo shirahamwe. En même temps, that's a conflict. Iyo ni conflict d'intérêt. Nimba vyarabaye ko abishwara rimwe. Oya, ngira nisiguye nabi. oya ni ukuvuga ko muri ayo mashirahamwe yagiye hamwe aratora uburongora nka burya EAC bavuga bati uwo mwaka ni presidentiel nibaza ko ari ivyo. Okay, amashirahamwe arahari atandukanye. Kakujya wovuga uti imigambwe itandukanye. Imigambwe irafise abayitwara. Reka mvuge muri terme ngira ngo mushobora kumva facilement. Imigambwe irafise abayitwara. Iyo migambwe rero iyo migambwe irashobora kuja hamwe. Iyo migambwe igiye hamwe abatwara iyo migambwe muri uwo mwanya. Ni kuvuga ko par exemple nk'utwara FOCODE atagitwara FOCODE siwe asura kwa paresa mu bamambre ba FOSC. Haca haza uwo atwara uwo iyo shira hamwe. Ni kuvuga ko abaja muri abantu mubona ba paresa muri FOSC n'abantu batwara amashira hamwe gusa. Mugabo babaje baserukira amashira hamwe. Nkuko kwa Sinarede mwari muvuze ni migambwe. Mugabo bahuri abaza kugira amanama muza kubona muri Sinarede batwara imigambwe baserukira imigambwe parce que iyo migambwe ni iri membre ya Sinarede. Ni kuvuga ko no muri FOSC aba membre ba FOSC batwara amashira hamwe. Ni kuvuga ko n'amashira hamwe ari membre ya FOSC. FOSC ikozwe n'amashira hamwe. Bisigura rero ko rero Pacifique ntatwara FOSC itwarwa no witwa Vital Nshimirimana gushika igareka imyaka 15 bitanemewe n'amategeko nta naho bihusi. Mugiye n'indi zose tuzoyigaruka ko hanyuma. Ico nashaka kuvuga rero kugira ngo sinzi ko cette fois-ci que biba vyumvikana uko iyo confusion kuvuga ngo tuvuze société civile abantu bagaca babona ishira hamwe rimwe ari FOCODE bitanumvikana igituma ariyo yo kumvikana kuruta FOSC kandi iri membre ya FOSC bon mugabe yashikangira yarushije inguvu abantu bakumva ishira hamwe womenga ni corruption kuko wovuga uti ibinyamakuru hari umuntu vyashize imbere umwe canke ishira hamwe rimwe et pourtant amashira hamwe aruzuye kandi menshi cane kandi haranira agateka kazina muntu kandi akora mugasanga nuko twamye tuvuga tuti mbega abashinga naye bagiye abashinga naye barahari baruzuye barahari babura aho bavugira gusa babura aho bavugira kuko umuntu avuga ukuri baramuzimya umuntu atari ko arashigikira amafuti baramuzimya nuko bimeze aha ibintu bimaze imyaka biko biravugwa ku ma space mwari bwavyumve hehe none nta radio twatuzuranye hari ivyo mwahora mwumva bisigura yuko amaradio afise amarinya yabo n'ivyo editoriale aho batarenga canke uko bitunganyije ukwabo
mugabo excusez-moi hari ahantu badashobora gushika hari amakuru mutopfa muronse canke tutopfa turonse ni naho dusanga twisanga turi mu mafuti adahera turi mu bibazo bidahera hama n'ubwiza aravuga mwabibonye nababwiye kare muri rya space ya mbere yacitse uvuze ikintu baca baza kugutera ubwoba nagira ndabibutsa ahubwo ndazi ko ariko batwumviriza turi mu bihugu bifise amategeko si bimwe vy'i Burundi bagutwara muri pick up hama ukaca uzimangana abari imbere bakarimana ivyo bashaka turi mu bihugu birimwo amategeko ivyo vyo kumenasa abantu ubaziza ico bavuze canke uko biyumvira canke iciyumviro bashikirije gufata amafoto y'abantu kugira gute birahangwa n'amategeko hariho amategeko ngaha ahanye novuga nti turi mu bihugu birimwo amategeko sivyo c'est très important hanyuma umuntu avuze ikintu mudahuza canke ibibazo ko kitari ico nta kamaro bifise yuko wumva umenga yakugize ko attaque personnelle si wowe yatatse ndabaha akarorero uwo muntu umurongozi w'ishirahamwe Focode sivyo ni umuntu azwi mu Burundi ni umuntu afise ibintu akora mugabo iyo umuntu agize ico avuze à la base ntavuze we en tant qu'une personne avuze we nk'umuntu atwara ishirahamwe ni ukuvuga ko iryo shirahamwe rirafise umurongo rikurikiza turafise amashirahamwe buhanira agateka ka zina muntu ni ukuvuga yuko aremeza neza canke aremeranya neza yuko abantu bose barangana imbere y'amategeko abantu bose bubahwa co kimwe abantu bose batunganirizwa co kimwe etc etc hirya y'ejo iryo tangazo ryasohotse ase jenoside yaratabarije abantu ase jenoside ni membre wa société civile sivyo hakurya wavuga uti ANSS nye ivugira abagendana umugera wa sida ukavuga uti mama dimanche mwagaburira abana kuwa Mungu sinibuka izina ryiwe baruzuye bafite ivyo bakora abo bantu nibo bitwa société civile si umuntu c'est pas un individu c'est pas une organisation imwe ni n'abantu abo bantu bose batari muri politique kwake tubibona muri iyi minsi yuko hari abantu bamwe ubona neza yuko bari muri politique naho biyitira ko bari mu gateka ka zina muntu hanyuma ico nagira mvuge nti iryo tangazo ryasohotse nawe yabwiye kare nuko vyacitse kare narabaye shoke parce que sinari ko ndabitahura mvuga nti iyi ni ishirahamwe wandira agateka ka zina muntu baravuze yuko hari abantu bafashwe bakugwa mu bandi abo bantu visiblement bari abantu b'ubwoko bw'abatutsi bakuwe mu bandi abo bahutu barabandanya abatutsi barasigara hanyuma ishirahamwe rikomeye nka Focode rigaca risohora itangazo rivuga riti diaspora tutsi vuze ngo titre hejuru abantu baraba ofisike avuga ati ibintu bavuze ni ibintu bigenze gute ngabe inkuru yaragiye abishikira yabashikiriye ivyo yica yaravyishe kuko hari abantu bashobora kuba bimvire bati hari ahantu abatutsi babunze hajya quelque part hanyuma barafasha abatutsi bene wabo barahagurutse no c'était pas vrai ase jenoside yatabarije abantu kuko bakuwe mu bandi kandi abo bantu bagakugwa biboneka neza yuko ubwoko bumwe bwagiye ubundi burasigara iratabariza no kuvuga ko andi mashirahamwe agwanira agateka nanke yo guharanira ko hari umuntu yigeze kutwigisha kera avuga ati guharanira harimo ibintu vyo guhara vy'inzara ati muvuga muti bagwanira agateka ka zina muntu nico gituma ndiko ndavuga kugwanira agateka ka zina muntu parce que c'est un combat n'ingwano baca bahagurukira rimwe bose bakavuga bati hari abantu bakuwe mu bandi tutazi ingene babidentifie pour quelle raison nta gituma babafashe kihari ntaco twamenye reka nabo tubatabarize sivyo vyabaye haciye hasohoka ikintu gifise titre ego nibaza ko sinzi ko ari umusekreteri wa Focode yanditse yitwa Denis namwe bagiye Denis sinibuka izina ryiwe no de famille yanditse ati ngira ntavyo mwabonye Focode yaranditse message ivuga yuko habaye erreur ko bihenze
none bihenze muri formulation sinzi undi muntu yigeze kubivuga mu kanya mugabo hari ukuntu bari kuformira kundi none byari kuba formule gute ko bavuze ngo diaspora tusi umva ni rero bihenze ku ijambo peut-être yari kuba diaspora koma canke bari bihenze kuri diaspora ni bakuvuga ati abatutsi baravuze sinzi foko ega biragoye gutahura kuko yaba byari muri hagati muri context muri conversation bafa muri text kuvuga uti ni erreur de frappe yabaye n'akajambo yakoresheje ako kajambo kacegahira gahindura context c'est pas ça ijambo riri muri titre hanyuma baca barandika bati ako kajambo baragakuyeko context ntiyigeze ihinduka à la base ntivyahindutse bavuze ati nishira hamwe ryitwa Jenoside tabarije no nagira n'abantu nk'abandi bafashwe bari kubatabariza nabo nk'abandi kuki umenga ça doit être assez Jenoside kuki womenga abo bantu ntibategeza gutabarizwa nk'abandi et pourtant namambone imisi yose hariho ikintu kitwa ndondeza gikomeye cyane cyama kiko kiravuga abantu banyurujwe abapfuye abishwe murabizi mwese none abo kubera iki baciye bava muri iyo liste yabo bandi hari habaye iki kuki batari gutabarizwa nk'abandi guca precisa ngo tusi sinzi je numvise nukuri personnellement nta muntu n'umwe ndi kundataka nta rezo nimwe yo kwataka umuntu n'umwe mfise nta n'igituma ntaco vyonyungura ntivyongaburira abana ntivyontungira umuryango ntaco vyomarira sinumva intérêt yashobora gufata abantu bangana kurya foko de n'ishiramwe rikomeye urabona ko ari na supplanta Fosque kandi Fosque ari ari ihuriro ry'amashirahamwe yandi angana kurya mugabo igaparvena kuyisuplante kumva ko ari ikomeye kuruta mugabo igashobora kuvuga ngo yihenze irandika ikintu ngo citwa ngo diaspora tusi nimba bihenze kuri iyo mo ivyo byose bagisohoye bacanditse ngira barafisa none si redact bavuze ngo niki mbegahanya ni citwa gusijya ni journal ntivyandika umuntu umwe naho nabonye bashize kwizina ry'umuntu je ne pense pas ko ari umuntu umwe yandika ivyo bintu ntibishoboka presenter le titre bakayivalida bakavuga ati tuza gushiramwe ibi canke ibinyi ega birateye ubwoba nk'abantu birateye ubwoba kuko vu le contexte nta kintu na kimwe cyari kubuza yuko abantu bari mu Burundi bavuga bati heba abatutsi barasaze parce que abantu bavugiye abo bantu b'abatutsi bafashwe et pourtant abatutsi n'abantu ce sont des humains nabivuze kare ni nta muntu n'umwe yiremye twabonye ngira ndagize mu babare nimba nafashe umwanya munini yaje mesque songora please ego ego je vais juste terminer nta muntu n'umwe yiremye twisanze uko twavutse uko twagiye twibona turaha ntabo desiza havukira uko avuka sa cyangwa uko ameze twese twayibonye uko twibonye uko vraiment ni kuvuga ko atabarije abantu kuko ari abantu babarenganyije kubera uko basa umuntu nta kibazo ko umuntu yobivuga bati muri Kongo bariko barica abantu babahura visage yabo uko iteye cyangwa uko iformye nta kibuza on doit le dire nimba je ndi persécuté kubera uko nsa ntigeze kubivuga nta muntu ushobora kumbuza kubivuga n'undi muntu aza kubivuga ni c'est son droit le plus absolu mugabo ntikibuza ko n'uwundi muntu yabibonye nato basa na jewe avuga ati uyu muntu ariko ararenganya mugabo iyo ngwano nica yitirirwa ubwoko non c'est faux iyo abantu bako kwagwanya Jenoside sabatutsi si uvuga ngo nabatutsi bari kwagwanya ngo abahutu cyangwa abatutsi no abantu bako kwagwanya igikorwa kibi citwa ihonyabwoko bariko bagwanya igikorwa kibi ikosa ridasanzwe ryo kwica abantu umuntu babahoye uko basa canke icobe aho bapartena canke umugambwe bariko pour terminer nibutse yuko kugira utahure conflit yose kugira ngo dushobore gutora iyo ushaka gutora solution ya conflit ubanza kuyitahura ko bagize iyo kosa bakihenda nta kintu kimwe cyari kubuza yuko bandikira assez Jenoside bakavuga ati on est désolé on vous a twabahaye connotation tutsi yo kuvuga ngo mumvugiye abatutsi kuko muri abatutsi alors que assez Jenoside yavugiye abantu ko bafashwe bahowe peut-être ico bari bakavuga ati on s'excuse muga apana kwandika juste ngo OK ngo ça a été corrigé ngo twakwiye ngo kajya phrase kajya kamo c'est même pas une phrase le mot les deux mots
ego reka ngeze ngaho murakoze urakoze Pamela cyane cyane kuri uwo muco utanze hagati ya difference ya Focode na Foske kuko urumva ko byose bitangwa na F menga ni force menga ni forum menga ni coalition rero abantu batawe abatari babizi dimwe batawe yuko Focode ari membre wa Foske so nukuvuga peut-être turiteze yuko Foske ko ariyo umvizi izikurira zose kwizoza ngaho igatanga umuco cyane cyane kanavuga ayo mayeri niyo indiscipline ya membre bayo so reka duhe ijambo Manuel yari yarisavye kugira ngo yunganire Maxime ku kibazo muhire yabajije Manuel tumusabe afata iminota 3 canke 4 max hanyuma cyo dukurikiza ukuri nawe nyine aturutse ko kuva kera hanyuma Pacifique abandi turavuga mu nyuma ko mbona senya mwiza yamanutse merci Manuel avulantene puis ukuri puis Pacifique muri ordre mico ku masomo reka ntangure kuri plaidoirie umukwe w'isoni ngo razipfana mumpaye iminota 3 n'imiburi ngo cankine ahubwo iyo muvuga mugira muti afata 3 igwize na 4 ndagerageza sindenze ngaho baye nasishitsa ngaho barwo kubabwira ko mumpaye mike cyane narijya ivyo nagira mvuge oya nugusoma ushikura ukutsa kugira ngo uzogaruka hanyuma abane nabo bataravuga bavuge yego kandi umuteretsi mwiza aragerageza bose bagasoma umusumwe umwe bose ntagira abaheta abandi batarara nuko bazanye nukuvuga yuko nsindabateze nabashaka kuko byinshi mu byo nagira mvuge babivuze hari n'ibindi bija byamaze kugasha kuko nyarukire kuko nasabye ijambo ibyo mvuga byari bijanye na ngo rwasa ngo na Metusera niko bamye ari we Pasteur Habimana ngo yaramwitandukanije oya ngo yaramubesheye baje bamaze kubivuga bijye bintu rwasa by'ukwemanga ko bisha abanyamurenge hari mu 1824 rwasa na Habimana bagiye kuvavanura canke kuduhenda ngo baravanye niko ndavyita muri 2010 naho twagiye tubona Metusera sende munomye kuba conseiller muri ambassade yo mu Buhinzi atigeze agenda pour des raisons dakeneye guteba ko no munsi ariko aho ngomba guteba bambe ko insista gushimikira bavasuye kumwe ko nivuga ifaransa nateje nyenda kivuga aho ngomba gushimikira nuko kuva 2004 gushika donc bakoze iryo shano gushika muri 2009 titugeze twumva kujya bayivuze rwasa yi distance avuga ati uwo muntu ntamvugira uwo muntu sumu porte parole wa FNL nibiki ibyo yavuze byose kugeza abavane no kuvuga ko bari babisangiye naho dusanze tuzi banakivuze neza yuko atari pehutu atasendede ni naco gituma nagomba ahubwo nibutse umenga cyari cabajijwe na Muhire kuko ari uwuzi ibyo Burundi nako ari ukeneye kubimenya biratanye cyane n'uwo bagomba gufovya ibiriko biravugwa nizere uko ari ugomba gutahura burya paripehutu bakubwiye harageze igihe gushika izo za Frode buzaduke niyo yari umuhari mukuru w'abahutu bagomba kumara abatutsi bishimikiza yuko ngo bari gukosora ngo amakosa yakozwe ico rero ntawe cotera amakenga kuko abasendede abafrodebu babishoke babikuke ntibarigera tubumva bavuga bati turitandukanirije na ideologie des origines donc akaranga mutima ko guhornya abatutsi batanguranye aho urumva ntitwosubira kuhata umwanya tugomba kuvuga ngo rwasa wewe n'imitende ngo ntimwebweke ko ibyo atakoze yahaba namba bakwibukije bus Titanic bakwibukije abandi bantu no mu bahutu nyene yategeka ko babaca indimi kubera babareze aba FNL biwe no mu bahutu biwe abo yahambye babona ngo nuko bagize contact niki no kumuvugira no kwihenda ahubwo no kuraba inguvu na engagement tuzishira ariko kubera tarabizi nkomeza ndamuha benefit but ariko nsubire mu ndahashimikire cyane nta rwasa nta Habimana urabona ko bashitse 2009 2010 akiri kumwe ataramukura ataraditandukanye nawe hanyuma kandi ko nawe na CNDD ataho batani hanyuma rero hari ikibazo yabajije na rinaciye ngomba no kuvugira ko uno nyene mumubwiye mutega hari igeze igihe mu Burundi hatwara umuganga we gusa witwa Iprona hanyuma bajya bose abo bataripe butu niyo bari bawinyegejemwo ibintu bibiri ngaha Muhire yaciye avuga ngo Iprona ngo imwe ya micombero naciye mfata ijambo nti yarwagasore nako nti mugabo bayishimye n'ababangu muhari n'abitwa bangunzu Pierre n'ababishoke n'ababikuke igituma nacose mvuga nuko ibaye ya micombero ayinganya na Buyoya uretse ko batayikoresheje cyo kimwe micombero yayikoresheje canke yarayirongo yaragerageje gukingira abatutsi bagira bahonywe
uyo igihe yari ayirongoye nawe nyene yayisimbiye katatowe kubera umukuru w'igihugu yagiye ku butegetsi n'igikenye wewe yinyegeje inyuma agirira ikigongo abagombye guhonya abahutu nyuma ico byakoze iprona citwagwa n'abaperezida babiri bakurikirana du paripe ngira warushatse abashatse guhonya abatutsi warushatse kuvuga abashatse guhonya abatutsi urahagira imana urakoze yego buyoya uretse ko yari yayirongoye adatowe kujya ko abandi bose regime daro niko zari zimeze gutwara igihugu Burundi yari monopartisme en fait c'est style soviétique ndayite gutyo kenshi gutwara umugambo ari yaca twarana n'igihugu bref uko rero micombero ntayirusha bagaza ntayirusha buyo ico bakoze batandukanye kuco bayikoreje nagomba kubashimikira micombero ayirongoye yagerageje gukingira abagombye kumara abatutsi uwabaye uyoya nawe ayikoresha kugira ngo akingira ikibazo yongera agira ikigongo bagombye kumara abatutsi ni nyuma yiwe yacirongorwa n'aba ancien babiri du paripe hutu tutegeze twumva ko basubije ikarata muri paripe hutu kiretse ko hageze senor circonstance bavyemanga canke bakabinyegeza nako nagomba kuvuga nti kajya ka insinuation yagize muhire niwazi neza igituma yakavuze bikari kugenda umuntu atagize ko iyo precision hanyuma rero kuri iki isana nategeye kuvuga kuri iyi force/focode birakoze neza Pamela kubitwibutsa kugira ngo ndamuwapuye naho ntigeze najamwe muri izo force na yandi bahari koko nivyo ni focode ni imwe mu mashira hamwe force twe tukikurikirana pour des raisons zo monitoringa politique y'u Burundi mu madoni batubwira ngo force ngo irimo imihari bambe amashira hamwe n'imiburiburi amajana plus de 400 organisations biki nibiki donc ni kimwe kiri inclus mu kindi mugabo yakoze neza twese ko hageze igihe urongoye force akaba arongora focode rafa niwe rafa timbati confidentiel gusa ico nagomba kurangiriza ko nishimikiza kuri iyi amalgame yaciye inatuzimitsa nuko force yagiye kwaduka kame yagiye kumenyekana batanguye gutuma urutoki imwe biboneka amakosa y'intwaro y'abicanyi basendede ariko ubu turi ngaha kugira ngo tukosore ntidosubire kuko twaguye 2015 bose ni wakunda gufata comme point de départ umenya ibintu byagiye kuyangarira ariko habaye 2015 kubera habaye 2005 aho abantu bagiye mu matora ngo bagiye baruhuka data abantu ngo batorwe nabo batoye nabo bazi neza ko batoye abicanyi batigeze babihanirwa cyangwa bavyigayireko iki rero nico nagomba kurangiriza kuri iki ca focode nibutse ko imbere yuko Pacifique ninahazwa ngo iyi focode yaraye itutsi kanabeshera ase genocide yari amaze imyaka 2-3 baterana ibiti by'amavuka n'iki batemberana na nkuru nziza bon abahavuye bikangura mu nyuma bagatangura kuvuga ibitagenda neza muri CNDD ni byiza kibiso gutemba ikibi no kugwayo ariko iyo periode icuge ntawo genda atakivuze enfin mwakoze neza kwibutsa ukugene nari ishira hamwe yitwa bien yitwa ko ritarondera ibyiciro bya politique donc organisation de la société civique bati twagiye tubona kera abari muri focode/force bari ko basinyira hamwe bategurira hamwe ibyo bategura hamwe na Senared mu nyuma abantu barubaho baravuga yuko ari confidentiel twibutse yuko kandi simvuze ko bari bagize neza muri 2000 ngo bayisinye itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri l'année 2000 mu mwaka w'2000 imihari iwitwa GRR wahoze uko ukukira iprona mugabo ntibyari ukikukira yari fise personnalité civile yawo GRR coalition contre la dictature y'umuhisi birabuza André mbayita ngo imwe y'abagore UFB hanyuma niki puissance d'auto défense amasekanya basinyiye na ase genocide Cirimoso bagiye hamwe na iprona yari igice cari chance kuja gusinyiranira n'aba genocide bakasinyira hamwe urwandiko bise accord pour l'instauration d'un état de droit sindiko ndabakorera propagande ivyiza bakoze turabizi bimwe n'ibi tukibandanya tugerageza guhagararira mugabo kariya ga critique bakoreye muri 2005 abatanguye kwiruka inyuma babona ko umukecuru ahije atabura buzukuru inyuma ya CNDD ngo araronse intwaro rusange ngo ase genocide ngo yarimenye amaso ngo gusinya hamwe ngo n'abanyapolitike babaye abaporona bien mesdames et messieurs remarquez kariyo byavuye muri 2015 ni vyiza kibiso gutemba nakivuze kibi no kuvyuka ni vyiza ko no munsi tubonye yuko bitari bikwiye namba na gatonya yuko abantu babesha ngo bariko bakora ibikorwa bitari by'inyungu za politiki mugabo bakabikora ku mugaragaro notama bagirira promotion bafasha abadakwiye gufashwa donc
Pacifique ni nahazwe wa Focode agirira iminota ine yarenze nakongeye uwundi umwe urakoze nawe utayigwije na gatatu nko nabisabye nari ndangije donc niho rero ko ndavuga rero nti icazira murakoze yuko mwavuye mukibona ariko duhere ngaho ni bibi birababaje yuko societe civile iba confonde cyangwa ko ibikorwa biri confonde n'ibya politique ariko bitoka bari byo kugira promotion umuntu uzenye umwicanyi katwa w'umugenosidere abo bo muri societe civile bahite bamushigikiye birabasha ubu turacanire ko baza kwikosora ngo tubwirize bashike kuri 7/20 ubwo navuga abo turi kumwe bazi ko bagwanya by'ukuri abicanyi bari kanure hirya rero nimba ari abagiye gusinyira abicanyi muri 2015 ejo niho have guca twumva ari abo turi kumwe canke organisation sœur zagiye gusinyiranira n'abandi bashigikiye ku mpisho canke mu mpisho canke ku mugaragaro ibyo byo gushira imbere umwicanyi rwasa intwari zisezerana mu masesa twebwe tunezerwa turangurwa no gurekura ingufu zose n'ubushobozi bwose turwanya abicanyi ntituzohave dukoresha ingufu zo kuza gukosora abo twita ko turi kumwe kuko kuri mugoroba murakoze. Ego urakoze Dr Emmanuel wishuye neza ikibazo muhire yari yabajije. Reka twumve uwakurikira yari ukuri hanyuma Pacifique nimba ndabona senya mwiza guma agenda agaruka sinzi ikibazo afise yari wakurikira ariko reka duhe ijambo abandi niyaronka umwanya arasubira kuduga. Reka urakoze ukuri karibu inge gato nagomba mandishimire Manuel ukuri anyanganire 30 seconde nagomba nshimire Manuel kuco kinahereje ko igiti dukora mu gisho kabiri ibi bituko turagana no kugira ngo ibara ryaguye ya 2015 abantu bagahendwa ntibisubire igiti nibakora mu gisho kabiri hama ikindi yavuze ibintu vy'ama societe civile asinya hamwe n'imigambwe twaravuze ko ari n'icaha cy'inyanduruko kirazira ko umuntu societe civile isinya hamwe n'imigambwe et vice versa ibintu biratandukanye abariko bagira politique biyambitse costume za societe civile bariko barihenda et vice versa tugira amahoro ukuri bagwaye ijambo kandi wararivukanye fata umwanya. murakoze kusubira kumaga kanya kugira ngo kubiriko biravugwa dushimangire kandi dushireho akacu kuko iyo ikintu kivuze umuntu umwe wogira ngo atamvye yirorera canke ico avuze ni ikintu kiri mu mutwe wiwe nticoba kiri mu mutwe w'abandi nimba ari ukuri gukwiye gushigikirwa n'abantu benshi kugira ngo abarundi bariko barumviriza iki kiganiro na twebwe twagikurikiranye tukongera tukaza turagira ico dushikiriza abazocumva uwundi munsi eka n'abanyamahanga canke inshuti zacu zo mu bihugu bibanyi bumva ururimi rw'iwacu nabo batahure bimwe na bimwe mu bavyinyegeje canke vyihishije inyuma y'ibintu nk'ibi biba bikozwe na organisation nka Focode murambabera kare nari nayise hari igihe umuntu asanga ariko arondeza ijambo ry'ikirundi bihurirana n'ico umuntu aba ashaka kuvuga agasanga avuze ikintu kitari co nsavye imbabazi ko nigeze kwita umuhari eka si umuhari nishirahamwe riharanira agateka canke rigwaniraho nk'uko ubuntu yagerageje kutubwira ko guharanira umenga no gushikurana inzara canke gushihurana inzara reka tuvuge rigwanira agateka kazina muntu ariko muri kano kanya ufatiye ku rwandiko rwatumye n'umunsi iki kiganiro kibaho ni ikintu cabaye ikintu kibi hariho abavuze imbere yanje bavuze ati iki kintu giteye ubwoba duhava twibaza ko ari ibintu bisanzwe kuko nk'uko bamwe muri twebwe haje kudufasha gutahura iyo ishirahamwe canke organisation iri hamwe izi kwiri hamwe n'ayandi menshi amashirahamwe yandi menshi bikaba noneho bifise nayo mahirwe yo kuba bihurira canke bifise ihuriro muri ico ciswe FORSC ariko kuko hari ukuntu muri bwa buryo nyene canke yanzira idasanzwe yo gutegura ikorerwa muri laboratoire ikomeye cane iri n'ijambo
nibaza ko ngomba nitize nubwo laboratoire ari ikintu gikora ibintu bitandukanye ni abantu bavuga habanje kubaho laboratoire y'abameze nkabo mu bo bakorana nabo ubwabo muri ivyo bintu vyitwa ko bidahanira ivyicaro vya politike canke vyovuga bisa nkaho vyisunze umwe mu banyepolitike afise impamvu iyi canke iyindi yotuma aba ku butegetsi ariko kubigaragara nuko iri shirahamwe mu buryo ryitwayemwo uretse urugwandiko rwabaye publié muri twebwe ababisomye canke abazobisoma ikindi gihe arico catumye abantu n'umunsi bakorana kugira ngo bagire ico babivuzeko nibaza ko n'abantu bitwa ko bari kumwe mu kagroupe gatoye ka WhatsApp iyo hagomba kuba itangazo canke communiqué rishizweho riraba abandi bantu muri uwo mugwi aba barishizeho iyo bazi ko bafise ubumwe mu gikorwa bariko barakora baravuga ati imbere yuko dushira ku iki kintu kuko kiza kurabwa na benshi ehecisha kwijisho murabe ko atakotosogwa canke kokosogwa aha niho ucubonera ko ufatiye ku bibazo mugenzi wacu Muhire yabajije ibi ni ibintu bikomeye cyane bibera mu laboratoire y'ibi bintu tuba tuvuga vyitwa kit kuko nabahinga cyane ku buryo amarira y'umuntu bashobora kuza nabo bakarirana nawe ariko bazi neza ko ayo marira aribo bayamuteye ahubwo n'inyuma y'ayo marira tuvuge nk'urugero ariko arira umuntu yabuze kuko atamuhamvye bagashora bakaza kwifatanya n'uwo nyakubura hatabariza kugira ngo base n'abamwereka ko bari kumwe nabahinga cyane ndavuga umwe mu bo bavuze ngo yavuze neza ngo ivy'ubwicanyi buri kubukorerwa abanyamurenge kuko yashoboye kuronka amahigwe yo kujabuka kuri iyo misozi ubwo bwicanyi bukorerwa abanyamurenge abatutsi b'abanyamurenge bakaribwa bakotswa ukabona biriwe baratemberana umutwe uwo nyene hariho space yigeze kuba araza aracecekesha abantu aravuga ati nimuhore mwese ndababwire mu ruhande rumwe akavugira bariko baricwa kugira ngo muri communauté y'abanyamurenge bariko baricwa aronka iyo credibilité mugabo ihishije ubumara bwinshi mundi mwanya akaza nko kuri space kavuga ati muhore ndababwire ivy'ingene Bukavu yafashwe n'ivy'ingene Goma yafashwe ndababwire n'ivyaho virangene igiye gufatwa hanyuma ninge donc usanga ari abantu bafise ubwenge bw'uburiganya ari mu murenge arondera credibilité kugira ngo M23 ayigendemwo agaragara nk'umuntu ayishigikiye ariko avuga ibinezereza bamutera ikinombo canke bamukebura bakavuga ati yamara ibintu uriko urakora sivyo canke hariho ibintu wagize canke hariho abantu wavuze bisa nkaho barengeye ugasanga aciye ava muri ca kintu cyo kwitwa umurundi umwanya umwe akabagiye kwita umunyarwanda no gushigikira politike y'u Rwanda kugira ngo bigaragare ko avuze ikindi gihugu cubashwe twese dukunda twese twizera ko umunsi umwe natwe tuzosubira tukagira ijambo nk'iryo twahoranye tukamera nk'u Rwanda tukagira igihugu gifise ubutungane gitunganiriza bose kuko cahagaritse genocide yakorewe abatutsi ibi rero ni ibintu bikomeye cyane kubera iki iyo umaze kubona ihuriro y'amashirahamwe nk'ayo agwanira agateka zina muntu habaye ikintu nk'iki rikaba ritaravuga ngo ryerekane aho rihagaze reka twizere ko ryoba riri mu nzira ryitegura kuvuga canke ryoba riri mu nzira ritanga umuco kuba vyabaye ariko ukacona uti uyu muntu yitwa ko ari umwe mu mashirahamwe yandi akubahuka akadoma urutoki ku bantu yise abo yise ngo ni diaspora yabo avuga ngo ni diaspora mbega habagombye kuvuga iki abantu baratabarije abantu bafashwe barenganijwe
kuko batswe agateka kabo mu rugendo bari bafashe bari barugiyemwo bafise impapuro za ngombwa z'inzira bafise na mission izwi none ico gihe abantu basanzwe bizera ivy'amashirahamwe atagwanira ivyicaro vya politiki mu wundi mwanya mukumva n'umuntu ashobora kumubiriza abantu benshi bashoboka nk'uko vyabaye nabigarutseko muri 2015 ariko waje kuraba inyuma y'ivyo yakoze habaye ihonyabwoko rya benshi mu batutsi ego n'abahutu bagiyemwo si ukuvuga ko tutabarokonesa ariko ukabona ko ikintu nk'ico kigora ko batuma ku rutoki nico gituma Maxime yabivuze cane hariho ibintu bidaseseshwa urumuri iyo udashobora guhagarara ngo wemange urishira hamwe rigwanira agateka kazina muntu uvuga uti je mpagaze hagati na hagati 93 ntihabuze abahutu bajanye n'abatutsi isinzi bakorewe genocide abo ntawe uvuga ngo ntibababaje ariko ntiwoca uvuga ngo ubuzaho uhagarara ubuzaho ufatwa nk'umwana ahiye mu kwaha ngo wemange ikintu ico kintu kikubuza urwo rurimi ko ruvuga ikintu nk'ico ngo ugishingire intahe kuko canditswe kibitswe ahantu mu kabati uba ufise ikibazo mbere abantu bakwise ngo uri umwe muri ba bantu bahakana bafovya ihonyabwoko hari igihe batubababesha Rwasa nawe avuga ngo umuvugizi wiwe yoba yari yamaze kwinjira mu mugambwe yariko agomba kunezereza ivyo bihe vyose gushika uno munsi mu bibanza yagiye arokipa murundi atigeze anyeganyizwamwo nubwo abo atwara bitwa ko rimwe na rimwe baboha bagatabwa muri ruvubu uwo muntu yarigeze abura ahantu yogira interview canke urwandiko rwitwa officiel yoshobora gushira habona aheru rukaza nka archive ivuga ati kirya gihe bamvugira ibi barambeshe bandengeye ry'umunani ihi bambewe Titanic yaguye muri Bujumbura rirare yarimwo abarundi b'ubwoko bwose yarimwo n'abanyamahanga hakabamwo n'abanyamurenge ababuriyemwo abo bantu hariho abacu tuzi gushika none umunsi batararonka ubutungane hariho igihe nigeze kuvuga ko nacitse ku icumu rya 93 ndumucika cumu hariho umwaka hagati ya 1992 na 2 hariho umubanga mu bihe bitari vyoroshe kuko ico gihe amashuri yari afise ukuntu agira mane blanche cane kubera impamvu z'ivyo bibazo vy'iyo migambwe yagiye ikigabura mu mazina ariko hari abantu bakora ibintu bimwe ndibuka ko ico gihe ndakavuze kugira ngo ngerageze kugira gutanga umuco kuco muhire yabajije kiriya gice abakizi co mu Gatumba abanyamurenge babamwo umuntu abiravye abanyagatumba benshi muri kiriya gice cyo kujabuka Rusizi umuntu avugishije ukuri abariyo benshi n'ubwoko runaka ariko nta munsi numwe twigeze twumva ngo hariho umunyabwoko abo umututsi canke umuhutu yagiye kubangamira ubuzima bw'abanyamurenge aho bari mu ikambi y'impunzi ariko jewe muri uwo mwaka hagati ya 1992 na 2 naragiye ndi kumwe n'umushoferi tudasangiye ubwoko kandi tumeze neza turajana kuko twari tugiye kwimbura umuceri ahantu bita mu Rukaramu hari hakavi k'umuryango twari tugiye kwimburamwo uwo muceri dushitseyo hari masaha ya premidi hariho ukuntu hariho amaposition utamenya ngo nayi gisirikare c'u Burundi canke utamenya ngo nabadede canke utamenya ngo naba FNL hageze mu masaha 10 yo kumugoroba bakaso umuceri hari ukuntu bawukata bakongera bagakubita kugira ngo bace bapakira imifuko twarabajije abanyagihugu twari ko turakoresha kugira ngo tuce tubahemba duhejeje tuti ko mwagiye gufungura saa sita mu gateba
bacavuga ati n'umunsi ahubwo ntimudusorogere bagabo tuti kubera iki ati iyi mvura y'uno munsi yatevye kugwa aho hari muci turibaza jewe na wa mushoferi tuti mbega iyo mvura bariko baravuga yo muci ahantu humye gutya babikuye kuki tuja tubona haje abagabo babiri kubera ico gihe vyari bigoye gutandukanya umusirikare w'igihugu n'umugwanyi wo mw'ishamba tubona baje bafise inkoho ku rutugu bose mugabo umwe akaba afise inkoho zibiri ku rutugu ariko asunika ikinga mugenzi we nawe ari inyuma yuko abona ko ari nk'umufisiye canke umuntu amukurira afise pistole acaraza tumberaho nshitse ikiri kintu ntaco nawe bwavuge ashitse aho turi acabwira umwe muri ba bandi babiri baje bafise inkoho je nkibaza ngo n'abasoda bo mu gato bigakumbu pardon hanyuma nkandabaza ntibashingana niko mubwiye abakozi bacu ngo baryame hasi ntimubona ko mutugiriye nabi kandi twari ko turaheza igikorwa catuzanye ariko tubona abanyagihugu ni nkaho cagihe bagenda gufungura saa sita kugira ngo bace bagaruka bandanye igikorwa hama tubahembe bahejeje babwiye abantu bati harya ahantu harimo umuntu kandi ico gihe jewe banyitiranije n'abanyarwanda bacavuga ati umunyarwanda ari hano areho ubugesera ati twakoze mugabo uno munsi nimuze murabe umuceri twakoze kugira murabe ico mwokora baca bambwira ati ryama hasi nkuko abandi twabwiye tubaryame hasi ndabwira nti kwera iki njyama hasi umushoferi aca munyura ku kirenga ambwira ati ryama hasi aba ni baba FNL ati nibo bakontrola iyi plaine dorimbo yose kuva kwitanganyika kuduga gatumba n'ahandi rero iyo umuntu avuze ibintu nk'ivyo Rwasa yavuze uca wumva ko abantu babafata comme des idiots batazi ubwenge ndahejeje ibi bintu birakomeye urakoze Claude songora laboratoire iriko irakora kugira ngo iri kosa Fokode yakoze baze baryambike umwenda wundi canke impuzu yindi kugira ngo abantu tumenye ngo twumve ngo bihenze ariko ibi bintu ntibisanzwe abarundi barakwiye guca ubwenge bakamenya ko amashirahamwe avuga ko agwanira agateka kazina muntu atanguye kuduga mu giti yerekana ubwambure bwayo abantu barakwiye kumenya ubwambure bwayo murakoze urakoze nimba seruka ataciyongera ko je nagomba ndagushimire kuri iyo témoignage kandi nanakwibutse yuko ngaha twese dushigikiye duteye intege abacika cumu kandi ko urugamba rwo kwanya bwoko ari urugamba rwa twese rwateza ko urugamba rwa twese ndasavye umuntu ari ngaha nawe nyene arugira urwiwe nabaza gushinyagura canke hakane ho nyabwoko dukeneye ngaha barafise izindi mbuga baca kubivugirako urakoze Claude turaguhojeje turakuremesheje you are not alone hanyuma abakurikira nimba nyene urubanza nyene urugo ngaha ataca afise ashirako hari haramukiwe Pacifique je pense kuko se nyamwiza yagumya duga amanuka hanyuma duha ijambo abakurikira cyane abataravuga nka Karyenda je pense Karyenda niwe ataravuga ngira ngo abanje akavuga imbere y'abo bandi byo byiza oya Pacifique amaze umwanya munini zirikuna uyaduza inyuma Pacifique yari yasabye reka Pacifique avuge hanyuma aca tumuha ijambo nivyo Karyenda yaje mu nyuma za Pacifique kabisa ntitwo murenganya Pacifique murakoze cyane sindi umujana Matimba usanga ari ibindi bibazo biri ku nama agomba kuvukisha ariko ntaco jewe nari navuze reka mbere mpere kuri oya dusonere host nta bibazo bindi dusonere host s'il vous plaît duga kwijambo ryo kwibasira abantu ntiyayibasiye yanyicuze ko nohava nkora abana bavyara reka Pacifique avuge okay nibaze ko umukose atagiri uburenganzira bwo gukorera umuntu nariko ndavuga nti nari navuze kare ngomba mpere kuri tube turagira sympathy nkuko Timba bigize uwo muntu ahejeje kuvuga abacika cumu ndazi ko abacika cumu camaze kuja kuri second degré ni politique gusa nibindi bintu tuvuga kuko ni nayo krizi hari hari umuntu yavuze ndashimiye buntu yavuze ati hayama organisation arenga amajana ane mu Burundi wow do droit de l'homme do défense do droit de l'homme kiva gifatana na kimwe bavuga c'amashengero dufite amashengero menshi abantu bakava
kurya umukate cyangwa kumva ubutumwa bagashika batema. Hari ibibazo bifatanye ubwinshi rero bw'ikintu atari resultat. Reka ngaruke kuri Focode kuko hari ikintu nagiye ndarabamwo iyo turiko turavuga banditse ngo emo. Ni ukuvuga emo nimba sinzi amate cyane ibi biharuro mugabo mumfashe musubire musome. Bavuze ko ari amo inapproprié niyi. Kuko ibiri inapproprié ni byinshi muri irya tangazo. Ubwa mbere naguma ndabigaruka ko gushika tumenye ko hariho diaspora hutu yoyizwi jewe ndafitaniye ikibazo na diaspora tutsi bwa bundi batanshiramo kandi je tutsi ndavyemera. Urumva canke wanditse rijya tangazo witwa ko yagize demanti yitwa Gordi eske n'umututsi ubwo ntiwosanga we hari ibintu byinshi akora ku izina ry'abatutsi kuko niwe yaje kudemantis banamuvuga nk'uko umenga ati ngira umurumva ko ari bisanzwe ijya inapproprié byagizwe kuko ntibahora bavuga uwanditse. Iki kirakomeye mu bantu bazi cyo kugira enquête yihabaye ikintu kibi kuko Focode nk'uko mwabivuze c'est pas une personnalité umuntu umwe ni personnalité juridique ashobora gukurikira ariko akaba yaramaze gufatana n'umuntu. Quand on parle de Focode on parle de son fondateur yitwa Pacifique. Hari wavuze ati byoshoboka ko wamenga nukubikura kuri concerné nkuko umenga ni protéger quelque aho ndiko ndagira assumption mugabe ibyo byose byiki kintu kimwe. Focode sikosa ikora je nibaza ko Focode ifise plan ikorerako muti gute l'année passée hatangwa ibya space je nariyumviye muri space Pacifique avuze ko aba FNL na Gwasa bafashije muri manifestation. Ndafise umutemwe ngaho umenga yarimo yitwa ubuntu joko muga nihenze kubera iki abantu ucubona ko uvuze ngo nukuba yari mwaye kubavugira kuvuga ibikorwa byiza bakoze muri manifestation ariko mwibuke muri manifestation aho nyene ntibigeze batandukanya Focode bon Pacifique reka ndabivuge nibaza ko avyemera ko yari mu yari leader wa kijya kintu. Pacifique akaca yaparesa akaza inyuma y'imyaka 10 agashimira ko FNL yarimo nkuko umenga ntiyateza kubamo aba FNL ngo nibo bafashije ku manifesta. So aho nyine ntacaza mu ikibazo bijya bintu bya 2015 byari vya utari yemerewe kubijamo yarinde ariko gituma mfise inyishu Focode uno munsi urade kanga imaze gutumira Gwasa ubonye ni crise je ndayitari ibiti ahari abantu kugira bazobasubire guhura bizogorana kuko uzokwama wicura ingoma yagukanze irahuhuma ugahunga. Iyo tuvuze la persona do Rwasa wumvise ko ari n'ukuntu mugomye gusigura burya nibibi gusigura ibintu nk'ivyo uwazanye kajya kantu ngo barambeshera nta muntu numwe mu nkiko zose wogenda baragusaba bakagutakambira ati ntako urako kudutesha umwanya ugapreda coupable ko twakubona ko watemye umuntu tubona hajya mwibarabara n'abantu benshi bavuga bati oya iraprede no coupable no kuvuga n'imyaka 5 izohera bamucira urubanza. Rero ntimugasubire gufata ijambo ryavuzwe na ro concerné ndiko mvuga muhire byasa n'ibyantangaje muga nuko ndamuzi ushaka kuza kuvuga ngo ngo hari amakuru naronse ngo avuga ngo bujya Gwasa ngo yarabyikuye ko ikiba propaganda nawe utabishaka kuko ugomba kubaza ukuri kwabaye ko abapfuye ntubaza uwabisha wakoze ikosa criminel ntibigera bamubaza ngo exprime abibazwa n'ubutungane. Il est plus conscious birarenze hari ababivuze umwanya byamaze reka no gupronounce ngo Gwasa hage n'ubyumva burega bwa bundi kuko bari kuduha ngo gituma Gwasa ngo bomureka tukanamureka ngo nikimenya mare mu namashinga amateka nukuvuga ko l'impunité yabaye privilege yabaye nikituma avuga ati kubera iki mwiruka kuri Gwasa kandi ari umushinga amateka nkuko umenga nizo twamushize mu mushinga amateka. So Focode mugende mumfashe ibintu bibiri mu vyumve hashobora kuba hari alliance iri secret canke ari mariage de réseau n'ikintu citwa Focode son fondateur Pacifique na Gwasa kubera iki urakoze kunyibusa ijya bus yitwa Titanic byagumye bimbabaza. Hariho abantu bibaza ko turiko tuvuga Gwasa bakabifatanya n'ibyo mu Gatumba
ni kimwe mu bindi ibintu amajana ivyaha yakoze. Nukwemeza kuvuga tuti ko twebwe data turi en exile benshi, ko twebwe nubwo Burundi umenga twarabukuyemo anatana ko tuzobwisubizamwo. Nibuka ko afitanye n'ikibazo n'uwundi muntu suwo gusa. Uno munsi murabona yindi tore yaje ku bandi bantu bitwa Rede Tabara bagiye bakica abantu muri Kongo. Iyo turiko turabivuga nk'abarundi baza kuduseka ngo izo nyanka turinya nka Burundi, ukacutanga karoroti none nabinya nka Burundi kuri cyo Rede Tabara nkaba ntakunda ku Burundi burokoka. Iyi question nayo yabwa nabandi bizogenda gute? Kumwe tuvuga ngo ntitugwe igiti ntigidukore mu jisho kabiri. Ubu duhanzwe n'abantu babiri, ubu twaramaze kwitwa detutsi abandi detutsiza. Ubwa mbere ho navuze ubwoko bwanje gushika mbonye preve di contraire nta wubunkura nta wumforosa kumbarira ngo mbe shy kubuvuga canke numve binteye iso bitera isoni kuvuga ubwiwe je compati canke ndamwemera politiki. Ariko ubwanje bwo kiretse wugaye mikro nzovuga ko ndumututsi, ariko nkavuga ko ntazitwaza ubututsi bwanje kuwongirira nabi kuko ivyo birahanwa. Ubona ko atari umuhutu cyaye umutera isoni kwitwa umuhutu nta kibazo je bimbari mugabingirira ikibazo yabikoresheje mu gukora ikibi, ariko bituma tuvuga genocide yakorewe abatutsi. Mu kurangiza wa mwanya ndabona menga microphone yanje hari umuntu agira yugare mu kanya. Ndabinginze ngo iki kintu cya Focode mu kwirabishe kuri politiki mure kugira empathy Emmanuel nibaza ko message ifatanye no gutukwa no kugira iki ni sinigana numva jugumira iki kintu cyaraba kuri Emmanuel kuri Chirimoso no kuko Chirimoso yo barafitanye ibyo bafitanye ikibazo n'abandi bantu bagomba ko d'office batubona ngo batubonemo bajya abantu kuko bavuze ngo demanti niho bitereye ubwoba. Ntibigeze babwira abarundi, babwiye ngo rerecteur ko batabwire victime. Ese turazi ko umuntu wa mbere victime wari ryatangazo byari ku bantu batatu bafashwe? Sinibaza ko mwigeze mubaremesha mu bafelicite yo karibu muvuye mu menyo y'ingo byaheze canke ntumbaze. Les premiers victimes abantu bijya tangazo ryashobora kwica n'ubuzogirira nabi nukuntu bataronse kibatabariza nuwa batabarije. Sinzi ko Emmanuel bamwugariye hose, sinzi ko ari yabasavye ati mwengira mushikana kure kugira wo yarahanzwe. Sinzi igituma mutabona why Focode itigeze ishaka kwasima ko ariyo itabarije bajya abantu. Ico kibazo bogisigura gute? Uko bavyanditse namakosa. Uwabje kugira demanti ashobora kuba ari umututsi azotubarira, tuzomubaza aho bagirira inama z'abatutsi nawe nyine nimba ari muri diaspora, kuko twabonye ati n'ubu n'umututsi niwazi by'abatutsi sinzi ubundi babikuyeko. Ariko igikomeye ni gute Focode ihorisa imisi yose tabariza umu FNL kanaka naka ari hehe bakavyasima batavuze ati umuryango we watubariye canke Ecclesia ne yatubariye kubya mu patiri. Ni kubera iki Focode officiel mabitandukanije no kudatabariza bajya abantu gushika n'uno munsi bakavuga nk'uvuza amatangazo yo kubika ku izina ry'umuryango wabuze? Bajya abantu bafunzwe ntibabatabarije, bavuze reportage ku izina ry'abandi bantu atari nabo. Why? Kugira tuce tubimenya ko hari abo badataba